muri njewe ndifise impano nyinshi zitandukanye kabisa. Ariko mwino minsi canke se inyuma y'ibihe navuga yuko basi ubundi kwinjira mu byo kushaka kuririmba indirimbo za gospel. Premièrement jewe nakubwiye nahora ndi umufutubarere. Yes. Usivye yuko ntabikina nk'abigize umwuga mwino minsi ariko gusa narawukinye umupira ndakina deuxième division ndafise lisasi ndikuvuga ndafise lisanse nyemerera no kuvuga nubwo noza gukina muri Ngozi City muri Message canke no yindi migwi yose ndafise lisanse nyene yemeza yuko nakinye icicaro ca kabiri no kuvuga kugeza kuno mwanya nta nubwo nemerera gukina imikino y'abakiri bato nakinye no mu filime Imva ya Mwihoro jubwo nyene nahise nivona ndavuga ati jewe ngoma ngende gukora indirimbo mbere yerekeye ibintu vy'inkino kugira ngo bibe basi ibeti mwanyaye canke ibe intuzenye imurikire kugira ubone yuko je kuririmba canke se ari impane ndimo nkina umupira mu migwi yose isanzwe yo hagati mu gihugu kuko nkubana Ingozi hari no team yikanaka bisabwa iki kugira wewe umve ugenda gukinya mu yindi team niki gisabwa come condition kuko ndirimbo za gospel nizo kugira ngo umuntu ahimbaza Imana avuga ubutumwa ibintu nk'ivyo Uwiteka we yarazi mpamvu ya utaranavuka kandi wewe aranazi n'iryari hazoba imperuka yawe ntukiganyire nshuti kuko azi n'izina ryawe. Turamenyereye kumva ko ibintu bya football ari ibintu by'amashetani niki ariko nawe watubwiye ko ikijijwe byagenze gute kugira ngo uje gukina football kandi ukijijwe? Ni kuvuga yeah man ladies and gentlemen murameze fresh nanjye nameze neza cyane kabisa. Ni Fabere Burundi canke ikiranga kirumwe abona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane kabisa. Ni Step Media Network abona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane tuguma tubaha ibintu biri update ono munsi tuvugana sinaje ndije nyene ariko imbere ya byose urabona ino sanamu ingenisa inyuma ya kamera canke behind camera habari wa musore mwiza cyane Benjos Kadwin abona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane ariko aduha agasanamu kaba gatobye anaza yabati nudufime tuba turiko anaza ko ibintu biba bimeze neza cyane kano gasanamu mubona gasa neza gatobye gameze fresh no musore aho neza ko ariko abikora neza cyane. So guys ono munsi ndi kumwe n'umujene kabisa ariko abikora neza cyane mu bisata hafi ya byose. Reka tumwakiye ndama kiri gute? Salama. Umeze neza? Meze poa kabisa. Ndakubona. Navuga neza amenye uvuga nka estime washa. Nari kabisa. Okay, idondore ko ariko baradukurikirana kuri Step Media. Aya. Uwiteka we yarazi. Mpamvu ya utaranavuka kandi wewe aranazi n'iryari hazoba imperuka yawe ntukiganyire nshuti kuko azi n'izina ryawe. Ntukiganyire nshuti kuko azi n'izina ryawe. Ratiba ya maisha yako ndugu ipo mikononi mwake. Huwezi panga upendavyo, kubali upanga navyopendavyo. Unapopanga upange ila yeye akipanga usifanye huwezi ifanya. Huwezi bishana naye maana chenye alichopanga lazima kitendeke bwana. Ku mazina yanje nitwa Nduwayezu Dauda Chris. Nkaba ndu hano nyine mu gisagara ca Ngozi niho sanzwe mba. Nkaba sanzwe ndu muririmbyi nkaba ndu mu footballere na cinema rimwe na rimwe ndakina basi muri make fisi impano nyinshi nuko nyene rimwe na rimwe canke sometime umuntu abura ahantu ashobora kuzigaragariza nawe ubundi muri njewe ndifise impano nyinshi zitandukanye ariko mwino minsi canke se inyuma y'ibihe navuga yuko basi ubundi kwinjira mu byo kushaka kuririmba indirimbo za gospel kuko nabashije gukora indirimbo rafise indirimbo imwe maze gukora maze kuja habona. Keshi murakunda kuyumva ku radio cyane nko ku radio buntu ikunda kuvuga mu makuru y'inkino kunda kuyumva cyane ivuga ngo Primus League dufise shira hamwe Brarudi dufasha gutegura inkino nyinshi abafise impano rirabafasha.
Pre-music abaririmbyi bakiri hasi ubafasha kwerekana impano zabo bakiteza imbere n'igihugu cyabo. Primus League indirimbo iyo keshi barayumva bashobora kuba batazi umuntu yayikoze cyangwa yaririmbye. Indirimbo ni iwanje usibye ko hari abahungu babiri twayifashanije ariko gusa indirimbo ni iwanje muri makeyi kabisa. Yeah. Uvuze ngo ni Dauda Chris. Yeah. Umusaza. Kabisa kufisa impano nyinshi. Izo mpano wamenye gute kufisa impano zingana nkuko kose? Kuko ndaza kukubaza detail mega ni gute wamenye kufisa impano imwe wamenye gute kufisa impano zingana nkuko kose? Sawa. Ni kuvuga premièrement jewe nakubwiye nahora ndi umufutubarere. Yes. Usivye yuko ntabikina nk'abigize umwuga mwa ino minsi ariko gusa narawukinye umupira ndakina deuxième division ndafise lisasi ndi kuvuga ndafise lisanse nyemerera no kuvuga nubwo noja gukina muri Ngozi City muri Message canke no yindi migwi yose ndafise lisasi nyene yemeza yuko nakinye icicaro ca kabiri no kuvuga kugeza kuno mwanya nta nubwo nemerera gukina imikino y'abakiri bato. Hanyuma ikindi ca kabiri cyo kuririmba canke se mu zindi mpano nko kuririmba nakuriye mu shengero ry'abakizwa canke se abarokore mu Kinyarwanda. Iwacu nakuriye mu muryango w'abakizwa. Rero nakuze ndi umuririmbyi kuva mu bana ndi umuririmbyi aba chef de chorale ku mashuri hose niga nabo usanga ndi mu chef de chorale. Basi nyine byagiye binkura mu konyene kubera ku mashuri canke se yo muri mu makorale hari giye mu kinama theatre by'ibikino byo kugira ngo muhanure abantu bintu nk'ivyo. Niko izo mpano basi nyene nagiye kubona ko nyene indimwo kuko nabo twakinana canke se nabo twaba turi kumwe baravuga ati vraiment urabishoboye. Basi hari ukungena umuntu akora ikintu nubwo canke mugakorana ikintu kavuga ati uyu muntu kabisa nubwo twagikoranye uyu muntu biraboneka yuko basi yanasumbije kabisa ari hejuru yanjye yatwitse. Muri make mu majambo make nyine uko nagiye nibona ko afise impano. Nakinye no mu filime Imva ya Mwihoro kuko nahoze nkora hano mu makino nahora nkora mu kigo ca Belvedere hano mu hotel naho baje gukina filime barahiga umuntu yabafasha ko ari hagasene byasaba ko bashiramo umuntu kugira ngo nyine filime ibandanye. Ndababwira ati je gukina filime ndabimenye ndashobora kubafasha. Nashoboye gukina naho mu Mva ya Mwihoro basi nyine n'abantu bamenyere bya filime bivanye no kungene babonye na actinze cyangwa kungene nakoze avuga ati urafise impano kabisa. Nuko warakinye muri warakinye umupira uravuga ati narakinye muri deuxième division wakinye muri mugwi wahe ngahe Ngozi canke wakinye he kugira ngo ukinira muri deuxième division? Sawa je nakiniye umugwi witwa Lumière FC Domumba ari wo mugwi Ngozi City bwo yari yakoze acigura izina kugira ngo ice ibana mu kiciro ca kabiri kirandurukira duga no mu kiciro ca mbere. Nakinye mu mugwi witwa Lumière Domumba Lumière FC Domumba no mugwi nakiniye. Right. Okay. Nuko uburirimbyi nabwo wabutanguye ryari nyezina ubwo ati je ndatanguye kuririmba. Ni kuvuga ikintu cyo kuririmba kugira mvugere kabasi ninjiye no muri studio. Ndavyibuka one day ubwo nakina umupira tukinira iyo equipe ya Lumière nibwo twabashije kuvugana n'umupresident wa equipe avuga ati je ndafise impano yo kuririmba kandi urabona no mugwi wacu uri kwitwara neza birakeneye ko turirimbira indirimbo. Byasaba amafaranga jewe ngene nkompoze indirimbo ndirimba indirimbo sindagusaba washaka yo kumpemba jewe ndagusabye ume amafaranga ngende kusohora umuziki w'indirimbo wa equipe yacu. Ambwiye ata wewe nta ndirimbo ni murasohora nta kintu na kimwe urakora kirekeye umuziki nyimbo naririmba no mu makwa canke na hehe ntavyo tuzi nivyo mu byosha binyemeza yuko uzi kuririmba. Gucyo nyene jubwo nyene nahise nivona ndavuga ati jewe ngoma ngende gukora indirimbo mbere yerekeye ibintu vy'inkino kugira ngo bibe basi ibete mwanya canke ibe intuzenye imurikire kugira ubone yuko je kuririmba canke se ari impano ndimo. Nibwo twacha dukora iyo ndirimbo rero yitwa Primus League. Iyo ndirimbo nibwo twacha tuyikora turaja muri studio twayikoreye n'umuntu uzenye yitwa Jonathan bwa idukora yakorera hagiye muri Victory Media. Niho twayikoreye nibwo natangiye gufata micro canke indambara kugira ngo mbashe kuririmba. Nico gihe natanguye 2000 hari 2015 kabisa. Hari kera kabisa. Nuko ono munsi ntabwo uri kurakina muri Lumière canke byagenze gute? Mwa ino minsi nta mugwi fise ndiko ndakina. No vuga ati urazwi nkina umupira mu migwi yose isanzwe
yo hagati mu gihugu kuko nkubana Ingozi hari imigwi ibiri kina ikicaro ca mbere rero mu ico gihe rero kubera ko bivanye n'ubuzima hari gusanga aho bayesharije sinigeze ndonka umwanya canke uburyo bwo kugira ngo mpavenza no guprepara no mu yindi miyo migwi komakomeye nka Ngozi si canke message ariko si kuvuga ko ntashoboye naho nyene ngiye ndazi no bikora neza fresh kabisa nuko Dauda Chris ono munsi twumvise bivanye n'ivyo udisiguriye turumva ko uri umukinyi kabisa kandi winararibonye harashoboye kuza nk'umukoci ariko yagukurikirana akavuga ati no mujama antuka ndiko ndabona na look yiyo yoshobora gukora ishobora gukina nk'ubu nk'akaroni nk'ubijumbura canke wandi hantu urumva ko akorokirisa ogenda gukora jendi tayari umubiri n'umutima vyose kabisa biri tayari gukora nashobora gukora nta ngorane kabisa nk'ibisanzwe no kuvuga ubuya nta team ni muvuga ati iyi team nk'akarorero imbere yuko munsaba mubanza kuja mu hino team yikanaka bisabwa iki kugira wewe umve ugenda kukinya mu hindi team niki gisabwa come condition zisabwa ni kuvuga uwo nkinira konza nko kumukinira no kuvugana na njewe nyene tukashobora kwivuganira kabisa ariko gusa ntibivuze ko ntafise ahantu nashobora naho kubanza no guca ariko ubanza ukavugana na njewe amaze kuvugana ndashobora kuraba president wanje yahora ntwana nyene canke nkimukina mu ikipe ya Lumiere ko Lumiere kwanza iracahari gusa nuko hari ikina 3e division rero 3e division jewe ntabwo nemerewe kuyikina iyo rero hagize nk'umugwi unkenera canke ushobora kubona ko two no kinira turavugana hanyuma acha tuvugana nanje na president bikurikira hama basinyira ibintu bikabandanya neza fresh kabisa nuko twumvise kuri n'umuririmbyi usaba iki kugira uririmbyi bwawe butera imbere ikintu cyo kuririmba nico kintu cyambere ndiko ndumva shaka gukora cyane mwa ino misi nko mu gihe noronka nk'umuntu ama sponsor canke amfasha akavuga ati ngo ndagushigikire ugende ukore indirimbo nta nubwo ndi kushaka kugira ngo ndonka amafaranga ndashaka kugira ndirimbe indirimbo za gospel kugira ngo kuko ndirimbo za gospel nizo kugira ngo umuntu ahimbaza Imana avuga ubutumwa ibintu nk'ivyo ndose nk'umuntu ashobora nko kufasha kugira ngo mbase gusohora izo ndirimbo kuko ndafise indirimbo nyinshi cyane kabisa mu Kirundi mu Giswahili zose ndazifise kabisa ndashobora kuririmba nk'ahimbaza Imana nk'amamaza ubutumwa bw'Imana cyangwa se nk'amamaza Imana kuko ntabwo ari abantu bose babashije kururanka amahirwe kumenya Imana cyangwa gusobanukirwa sokese Imana kuko hari abantu usanga basi hariho n'umuntu ushobora kuba yaramenye Imana ugasanga hari ibintu bimwe byamufatire canke se akaba okipe n'ibintu byo mu isi kuko mu isi tugenda duhura n'ibintu bitandukanye ariko indirimbo ashobora kumugaro akavuga ati reka ngaruke mu murongo w'Imana bivanye no kungene yibutse na aho yahoze hanyuma gukina sinema nabyo wabimenye gute kubizi gukina sinema nuko icambere kimwe nkiri umunyeshuri twarakunda gukora ama competition ku ishuri nigako bakavuga ati imigwi 5 mutegure bakaba duhateme ikintu dushobora gukinako hanyuma tukakina sinema hanyuma canke se sinovisi kunovika sinema theatre twarazikina bakavuga ati umugwi wabaye wa mbere misi yose umugwi je nabandimwo kuko narabereka kungenda ushobora gukina kugira ngo canke nkaterera ivyiyumviro kugira ngo ibintu bimere neza misi yose umugwi je nabandimwo wabo wa mbere kabisa ikindi hariho n'amakrebe twigeze kuba turimo nko mu bintu vyerekeye n'umugambwe twashobora no kuhitabira amahiganwa nyene y'amakomine naho n'amateatre kunda kubamo kandi umugwi wanje nubwo utari kuba no wa mbere utabaye wa mbere wabo wa kabiri canke wa gatatu nko mu makomine ndumva ibintu kabisa uburiko urabiza ko neza cyane mu gisata cy'umupira nizeye ntambamye wagiye urahura nazo mu gisata cy'umupira icyambere nagiye mpura naco mu gisata cy'umupira nuko hari gihe wasanga ugiye gukinira equipe canke dufate nka equipe nakinira hari gihe equipe iba mu bihe bibi bikaba ngoma ko bahindura umukoca iyo bahindiye umukoca rero hari kungene ashobora kuzana abakinyi biwiwe yazanye abakinyi biwiwe bamwe azanye abanza kubashira imbere yuko imbere ya babanda hasanze kuko we nawe urumva ikintu cyawe kiza cyangwa ikintu kiba utegeza minsi yo kugishira imbere hari gihe rero banzaniye ko kuko
jina ndumugaridie okay ndumugaridie nico nagira kipa kubaza je ndibuka nkina muri rimyere nari umugaridie wa mbere igihe kimwe umukoca baramuhindura barazanye umugaridie umwe baramukura mu kirungu mu Rumonge araza yakinye ukwezi kumwe basanga n'ubundi nubwo bamuzanye n'ubundi ndamuri hejuru nivo yibiri hasi kuri jewe n'ubundi ndongera ndabatitirene baranduka bazana n'ubundi aho bitwa ibusoni iyo muntu no c'est pas ibusoni iyo mucankuzo muza nawe nyine baramunzanirako arancara inshinga nyene turakina n'ubundi nawe inyuma y'igihe gitonyi basanga n'ubundi rwego rwiwe ruri hasi ico gihe rero iyo uri kurahura niyo challenge kenshi urakunda iyo utabaye umuntu nyene ukomeye ufise umutima ukomeye usanga uci usubira inyuma canke ibintu gacu biheba ariko ico gihe nyene basha byarangora kwakira ariko gusa narakomeje ariko ikintu cyagiye kunyohera nuko niyo misi yose canke ico gihe cyose twabanzanira ko bandi bakinye vyarangira n'ubundi nisubije ikibanza canje ca mbere ngusanga n'ubundi titirere muri equipe kabisa yes uratubwiye challenge wagiye urahura nazo ariko sorry so pardon guys mundutunge gato kubera ko ikirere urazi ntigisezerana uhindukiza so muradutunge rero twibandanirize hahandi nyine kwa tugeze so umuta waraje kutubwira challenge wagiye uhura nazo niki turamenyereye kumva ko ibintu bya football ari ibintu by'amashetani niki ariko nawe watubwiye ko ikijijwe byagenze gute kugira ngo uje gukina football kandi ukijijwe ni kuvuga football icyambere kimwe abantu benshi bayikina uko bumva ko ari impano barimo hama ikindi yashusho kuvuga ngo football ngo ni amashitani ngo ni iki urebye mu isi ibintu byose byo mu isi shitani Imana yaramuhaye uburenganzira bwo kubitushako sivyo yes byose Imana Satani irabifite ku burenganzira kubitushako kiretse umuntu w'Imana nyene yizera Imana sivyo rero nta kintu na kimwe uvuze ngo kingo sindakijemwo canke ngo kingo sindagikore ngo ni cy'amashetani ngo ni iki uzosanga wihenze gose kuko ni telefone dukoresha usanga hariho ibintu numvise ibintu by'ikimenyetso ngo sisaso wasanisisi sinzi kuvya telefone ngaha gufi ndakwereka ikintu urafise telefone y'amatushi okay ntaco iyi telefone y'amatushi uzufate telefone y'amatushi hariho ibiharuro 1 2 3 4 5 6 ugize wateranya igiharuro kimwe uza gutora 6 ahantu gatora 6 ubikompa uza gutora ibiharuro bitatu ndagusanga ari 6 kandi iyi telefone idukoresha nta muntu numwe kwisata yikoresha n'umuntu avugishwa mu ndimi zose arayikenera none duciye tuvuga ngo byose ibintu byose ngo ni by'amashetani ngiki no kintu cyose kiba uko wowe ugishaka ukibatije ko ari cy'amashetani kirayo cy'amashetani basi ni nkuko no kuririmbana no munsi ndakubwiye ko ndifise impano yo kuririmba ahejo bundi shobora kubona nk'umuntu akaza akamfasha nkashyira indirimbo zanje habona ugasanga zirakunzwe ugasanga muri East Africa no muri Africa hose ziramenyekanye abantu bo ntibatangwa no kuvuga kuko abantu bananirwa no kudandaza amabutike niki ariko gusa amajambo yo barayadandaje si sawa tangira kuvuga ate wakoreshwa n'amashitani iki nibiki no ahubwo impano umuntu ayifise kuko ni jambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese azobazwa ico yahawe kandi imbi Imana yaraguhaye talento igomba ibishaka byaza umusaruro kabisa hariho umugani Yesu yari yaciriye abigishwa umuntu yari yatanze intuzengi bazekana zifite talento nyene umwe yaciye afata carayihamba ngujya muntu ngo n'umuntu mubi ngo n'umugesera ngo yamenyere ngo kusarura ibyatimbuye ibintu bene ivyo iyo mereya nabi gihe yo mpombana abandi barazidandaza ziragira ntizirunguka wa muntu yayinyegeza wa muntu yari yazibahagarutse yaciye afata yindi imwe yari yamuhaye avuga ati iyo uza kuyihera bano bakora baba barayikoresheje ikunguka nagose sivyo rero imbu ufise impano reka kwitwaza ngo ibingoni by'amashetani kuko umuntu wese afise imani yiwe afise kumwene yizera sivyo kuko
niba niki gikuta wewe ushobora kwizera ukavuga ati iyi niyo mana yanje wewe nyine ni wizera iyo mana uvuge ko iki gikuta ari iyo mana yawe ivyo bindi byose abandi bacaza kukubwira ibiki oya urekane navyo ahubwo wewe vyaza uburyo umwanya nyene umusaruro umwanya nyene urose icyo cyose uri kurakura ugikore neza ahubwo nyene ushishikare revyo kuvuga ngo football ngo ni amashitani niki irevre ashobora kuba ari abandi bantu bafise ibindi bintu bitwaza mugabo je football kuyikina ngiye mu kibuga narasenga canke ngiye mu kibuga ndasenga avuga ati manu mfashe undinde kuvunika undinde kumera nabi kandi na equipe yanyu dushoboze turonka intsinzi se tubiba bihagije nimba dutsinze n'ubugombe bw'Imana nimba dutsinzwe n'ubugombe bw'Imana nimba tunganije n'ubugombe bw'Imana ivyo bintu byo kwitwaza nka mashitani bikini bike cibyo ntabwo ndabikonta kabisa yageze kumva kenshi amatimu agiye atandukanye cyangwa amakipe agiye atandukanye imbere yuko agenda gukina cyangwa imbere yuko aja mu kibuga banza kuja ku mupfumu kurondera gati kugira ngo bikunde baronke ibitego byinshi cyangwa baronke intsinzi ndende mwebwe muri equipe wakinyemwo byarigeze bibaye cyane ni banga jewe no ntabwo ari banga ni kuvuga jewe nakubwiye ko nakinye football natangiye kwikina 2000 novuga ati nyine nk'ikinyamwuga 2017 2021 naragiye guprepara muri Vitaro ndavyibuka cyo gihe Vitaro y'Ibujumbura igana nagiye kwiprepara mu ndumo gardien ndagira ndakorayo ukwezi kose na test washaka ndayitsinda ico gihe baciye bazana umukoca avuye Tanzania acazana abandi bagaidiye batatu aca bisaba yuko nawe arinda kunkoresha test ndavuga ati no Jesse no bishobora inca numva rero umuntu ambwiye ikiraka cyo kuza gukina muri Tanzania ivyo rero ushatse kuvuga ngo hari igihe ama equipe ngajango umuntu zenye irevre kuko nakubwiye abantu divise imyemerere itandukanye jina nagiye gukina muri Tanzania champion iyo championa twayikina ahantu bitwa Kagira Sugar nyene basi cyari nk'ikiraka twabigikina amezi 4 gutya 5 ni kuvuga equipe yose aho hantu muri Tanzania Imani canka abakinyi baho beshi ntibashobora kuja mu kibuga atakantu bafise nyene bitwaje sivyo kandi twebwe rero iyo champion twakina equipe yose yabifise umuganga ni kuvuga bamwita umuganga basi hari ukwino twe tumita umupfumu ariko ho bamwita umuganga ni kuvuga ico gihe ndavyibuka kugiye atije mu kibuga canke tuguma tujya gukina match hariho imiti yabanza kuduha tukisiga urumva hama tukisha tugenda muri dushe tukasha twoga je ico gihe ndavyibuka imatch ya mbere jewe baraduhaye iyo miti tuyisige tubanze kuyiduha kindagenda muri dushe navuga ati Imana ndayisige ino miti kweli birangendekera gute ko sanzwe nizera Imana nivyaca bimbere ibindi bintu je cindayita muri toilette ni kuvuga ico gihe twaragiye ku match tugiye ku match imatch ntiyaheze yacibamwe akavuyo nyene iravurugika nyene abakinyi baca barigumura bose baca imatch irareka guhera dusubiye mu ikambi uba muganga wacu zikina yatubwiye ati iyo match nije nayivuruze ni kuvuga basi muri make muri football hari abantu bakoresha n'ibindi bintu kuko nagenda kubwire nimba hariho imbaraga z'Imana nida satani satani afise imbaraga kuko satani afise imbaraga ziwiwe sivyo usivye ko iziwiwe ziri munsi y'izimana mugara zifise so juru uko muganga cyatubwira hariho umuntu yisha amaherekezo nane nabahaye niyo mpamvu kimashina cenda yivuruga kuko nayibonye twari guca dutsindwa rero naciye nteza akavuyo kugira ngo bajye abakinyi bivurunge kugira baca bahaforofe kugira nk'ubu twahishe turonka forofe acaduha amanota 3 kuva ico gihe jewe sinongeye no gukina match nongeye gukina match imwe nyene basi tugomba duce tuja nyene muri demi finale bavuga ati twamaze kuduga basi yo nta bintu by'amadawa twirirwa turakoresha bavuga ati twamaze kugira ariko gusa rero muri football situ ino mu Burundi niho ntiganda yibona cyane mugabo muri Tanzania narakinyeho championa yaho nabibonye amadawa barayakoresha kabisa dawa rirakora kandi sinzi bivana uko ngene bagema ariko je rimwe na rimwe nabonye umenga birakora kuko je ndibuka tugiye gukina match umuganga yatubwiye ati mutsindi ibitego ibi niba tubwiye ko dutsindi ibitego bitatu aho je sinaba nakinye kweri kuko
sinzi kungene yabibona yuko jewe nimba rambonye yuko yarabona yuko jibi ibintu bagira ko ntabigira je nacenza ndajya tribune usivye ko naguma mpembwa nyene nkuko bisanga nko twari twabivuganye na kuri entraînement guco nyene ibintu twagenda ukirimasha tubwiye ati mutsindi ibitego bibiri nyimba avuze ko mutsindi ibitego bibiri mwabitsinze nubwo wacenganye goli watuma ugitera poro cyangwa ugagitera hejuru yigo ntikinjira ariko bibiri ya rero ni kuvuga muri football ino mu Burundi ntavyo ndabona kuko niho nakinye imyaka myinshi canke n'ubu nkikihakinira sindigira mbona ibintu bene ivyo nta n'ikipe ndigize nkinira dukoresha ibintu by'ibindi bintu ngo tugire ibintu by'amadawa no bwo muri Tanzania ivyo nanabibonye kandi byaranshikiye kabisa ya kabisa yes umusaza ndumva ko ufise ibintu byinshi cyane niki usaba abakunzi bawe muri rusange bwirace twirangiriza ikiganiro cyacu okay yego abakunzi banje yego ikintu ndabasaba bagende no kuri YouTube yanditse ko Mumba Got Talent ariko ko ama video menshi Mumba Got Talent kuko ryari shira hamwe twari dufise no mu ngaraho twaririmba ijya ndirimbo yitwa Beni Christ ariko kwiyo ndirimbo ya Primus League bagire sabone bagire like hanyuma ibindi abandi hafi cyangwa dushobora kubonana uwo shobora kusupportinga kugira ashobore kuko hariho byinshi nkibura kugira nshobore gusohora indirimbo kuko indirimbo kugira uyije habona bisaba uburyo bwishi ya rero uwo shobora kugira icyafashije nko kugira aterere kugira ngo twamamaze ubutumwa kuko indirimbo shaka kuririmba ntabwo ari zimwe z'abasani cyangwa z'abastari iki no shaka kuririmba indirimbo zo kuvuga ubutumwa cyangwa zo guhimbaza Imana yes of course wowe ukinera yo gukura hehe okay uwo nkinera okay nibaza kugira umuntu vyore kushobora kumuronka ni telefone kanini neza cyane ndafise telefone ndafise nimero zibiri ushobora kundonderako hariho imwe 68 33 59 66 ya kumazina ushaka no kukanda ku kanyenyeri kugira ngo urongike kwa kantu amazina ni Nduwayezu Dauda ucubibona nyene izina ni Dauda kabisa uwo girisha shaka kuvuga ati we nabonye yuko ufise impano ndashize mu buryo nimba nawe ufise ubucanke n'ubundi ashireko kugira ngo ubashe kubase gushirana habona n'indimbo na zibiri kugira uvuga ubutumwa kabisa kuko keshi abantu babakizwa canke abantu bemera Imana barakunda gushigikirana iyo umuntu ariko arakora igikorwa c'Imana ubona rero bishoboka kuri 68 33 59 66 Nduwayezu Dauda kabisa yochashikira ama nkaca basha gukora ibikorwa kuko nashaka kubishira habona kuko mfise indirimbo nyinshi shaka kuzo ava ariko usivye yuko ntarabishira nyene mu bikorwa neza nyezina ariko gusa niyo 2026 ndashaka yuko nzoba nacize ibikorwa byanje habona kabisa platform za social media ukoresha niza nkoresha Facebook Facebook yanje ni Nduwayezu Dauda canke se yo nkunda gukoresha cyane yanditse ko Dauda Chris Kazias iyo niyo Facebook nkoresha Instagram nkoresha ariko iyo nimero nkubwiye yakora kuri WhatsApp yes of course nizo mvuga imbuga nkoresha je nizo kabisa Dauda reka tugushimire cyane ndabashimiye namwe gose yes of course yes yari Dauda Chris abona neza yuko numustar numukinyi umupira abona neza yuko abikora neza cyane kabisa mu bibuga byose mu kibuga cha entertainment ya music ariko bikora neza urabona ariko niwe yari ndirimbo ya Primus League ya mwamumva iririmbwa cyane muri radio buntu cyangwa radio TV buntu haba neza yuko umusaza aba yari yubatse neza cyane bwati je impano ndazifise ariko icyo mbuze ni support guys ndaziba bifaranga marabifise ni byinshi cyane yatanze nimero ngiyo na icije ngaho muri screen ni mushigikire cyane mushigikire muteze imbere kubera ko atamwebwe ntatwebwe kubera ko Imana yaturemye kugira ngo dufashanye icyo ufise ugitange ku butagifise hama ujya nawe atange ishashoboye gutanga Yesu afise ubutumwa bwishi mwabyumvise abo twatanguranye mwumvise ngena aririmba neza cyane kabisa aririmba neza cyane vraiment urumva neza ko atari ibyo akwegerako ni impano yiwe so guys turabakunda cyane mushikare mugira subscribe mugende no kuri ya channel yimba ya channel bavuze kwitwa gute Mumba Got Talent Mumba Got Talent yes mugende mugira subscribe kuri Mumba Got Talent kugira ngo nawe atera imbere cyane umucyo musanga n'ibikorwa byinshi byiwiwe amaze gukora so guys turabakunda cyane mugire ibihe byiza ciao ciao